abyishimira cyane rero cansanga rero na mama wanje amukunda Gasore. Ubuzima bwo hanze y'igihugu ku bakobwa barakunda kubavuga ko ibitari ivyo na cyane cyane yuko je ntabishigikiye ivyo babavuga ko bakavuga ati abigeme bagiye gukora hanze babatwawe n'ibindi bintu atari ivyo gukoresha amaboko ugasanga bamwe barakoze bo ibi bituma imico y'ikirundi yacu ja hasi ariko je sindi puru nabo yabo babivuga. Wewe iyo umaze kuronka iyo message uri mu bihugu byo hanze cyane ukaronka umuntu akwandikira kubwira ivyo onye wavyakira gute? Yes, you know how we do, Mr. Home. Star boy kanjende la capital, Mr. Recorder, in Star TV 257 wa munezero nyene we have the best exclusive news. Urabona hondi location somewhere. Ikindi kiganiro ndashobora guhomba nk'umukunzi wa Star TV 257 cyangwa nk'umukunzi wa mateleviziyo yose aba mu gihugu cy'u Burundi muri gwa rukundo na wa munezero. Murabona ko nzi gukoroka ingazi bavuga ngo gukoroka cyaye kururuka uko biri kose rengera ndakuzanire ni IGC ndazi murayizi nimwe irimwe abantu batandukanye benshi cyane murazi IGC oni Gasore BabaLao ari kumwe na ugerageje kuraba IGC irimwe abantu benshi hariho Yasoni hariho nabandi benshi cyane uno munsi rero tuhagarutse mu kiganiro home uko biri kose tuza kumenya byinshi uno mwige mubona gute hari indani original afise bwa bupo bakunda kuvuga John ya Bajaj John ya Bido. Of course, my name is Mr. Home kuri no munsi. Mama umeze neza? Uko fresh? Akayobe ni kenshi. Ubushoye ni bwinshi. Ndiko ndabwumva ariko ndiko ndumva kawudereke kakantu kakaboga. Cameraman ni cyarino. Kugira tuyage byinshi. Turi muri cya kiganiro ni home. Home murazi ko ari kiganiro sometime usanga kenshi nabatumiye ariko no munsi sinamutumiye uno munsi namusanza ahari. Mama umeze neza? Maze duhagarike gatoyi turamutse abakunzi ba Star TV. Bakunzi ba Star TV bite byanyu muraho turaho turashima. Umeze fresh? Yego. Ariko mama ufise akayobe nyene wisangije. Gute? Ni keza tu. Ibisanzwe. Umeze bien? Cyane. Amazina kwa nari kwaradukurikirana na cyane cyane babifuza kumenya mbega no homwe mfitiye amaze gushika mu bwami bwa Star TV 257. Amazina yiwawe. Amazina kuzina ryanje ntwa Fiete unaniwe kugamagara Fiete ugamagara Fifi. Na cyane cyane urimwe mu bigeme bamaze kugenda ngo ibihugu bitandukanye byinshi. Ego. Ana hebi intowaje di. Ngiye. None bizi none. Wabyumvise. None numva ko ndabivuze. Basi rero. Nene nyishyura nta no kuvuga merci. Ni merci iki? Urabizi no mpamvu nategereza kuvuga merci. Narakubwiye ati na hebi ntowajidi. Ibyo ntabyo numva. Wumva ibindi. Uko biri kose rero twamaze gushika mama ndabona gasosi ntacyo kabaye. Mbega mwatetse iki? Je ndakunda gusoma urusaku. Ye kicho ya kuku. Usu mutwe ni nyama yaha ni inkoko apana umutwe urabona inyama na mutwe urimwo. Harimo inkoko. Inkoko nyinshi. Inkoko zingana zitanu. Urabona ko nyinshi kandi sizi nyene n'izindi ngizi. Nizo muzozi jya kangahe? Iwanyu muraga komine. Oya, turi bakenya gusa ibi nivyo by'iwacu. Baba we, rero ndakula kuku. Rero ndabakia hapa kuna probleme. Au kuna gikuku. Ndahijya. Hari umuntu atagira inkoko. Ushaka kuyiprofite ngayo waje. Igenda yikubita. Nukuntu mazi imyaka myinshi ntayi. Habwo rero muri umukozi wa Star TV uri kuradukurikirana. Nimba ushaka ko mfungura inkoko. Imikashe wanjira hari zijya nimero zose ziri nimero ziri kubiganiye. Niyo imikashe yanje. Babwire none. Abantu bakunzi ba Star TV mundungikira inkoko nanje. Rero ndakula kwa macho. Mbwa sinojya ku mazi. Sitakula kwa macho. Tutachangi? Usijaje. Kuri no munsi wo bita Fiete, Ego. Ariwe jere kamvuge Fifi uri umwe mu bantu basanzwe bagize IGC usanzwe uri kumwe na Gasore BabaLao ndetse tugerageje kuraba mekanisi uri mu mabuja. Ego. Ufise imbunda. Dendo police. Biramaze gushika mu buzima bwawe iri kurarota ukarota ufise imbunda uri kurarasa. Oya. Nago biragushikira. Oya. Wasanze wabikinye muri filme gusa. Ego. Nta n'umunsi birakubaka ati ko wabikinye muri filme mu nyuma ugasanga uragize indoto zo kuba umupolisi ukavuga ati wayi nanjye no umupolisi kumbe ndabishoboye. Oya kabisa. Nago vyifuza. Oya. Mubanye gute na Gasore Yasoni ba Frank hariya ubuzima bumeze gute?
bajya tubanye neza urya n'umuryango umuryango uracariyo Ego. ariko hari abasefye abaye abajya tubasezere baragiye ntabonzi ntawuzi oya okay ubwo biri kose reka tuvuga ati ukina kubera ubikunda canke ukina kubera bakubwiye ati ungikine wobishobora canke niwe wivolonse uravuga ati jewe nka Fifi ndashoboye gukina no shobora kuba ndabikina kubera ndabikunda yego ubikunda iyo uri kurakina ikintu kubera ugikunda uragikina kubera ugikunda ariko ubushaka n'akanoti kubera ugikina kugira uryoherwe canke ugikina kugira uronka ako kanoti ndabikina kubera ndonka akanoti kandi ndabikina kubera ndabikunda bivuye ku mutima biragutunza akanoti urakaronka bien yego urafise contrat ego uko biri kose amajambo mba ndiko ndamubaza mba nifuza yuko n'uwundi munsi twayaze zingaruke kuri ya majambo twayaga kuri uno munsi Fifi ari mu gihugu cy'u Burundi warigeze kuba utuye mu gihugu ca Dubai irevre Dubai turazi ko ari igihugu kimeze neza cyane gose iyo uri mu gihugu ca wari mu gihugu ca Dubai nahe ni cyo kintu wakunda gukumbura mu Burundi ukavuga ati mana kino kintu ndagikumbuye ubugari hari ubugari ntibwaboneka oya za nkoko ngo abari nkoko ngusanga ngo zimara desimene ugasangira kuzira bayiganje hari nizo mwafungura ibyo nivyo ubeshe ndirasanzwe gusa ariko hari ibintu mpora numva ngo harabaho inkoko y'ikirundi n'inkoko y'ikizungu hariya byose rega muri Dubai huzuye abafrike benshi ubuzima bwari bumeze guturi hariya byarakoroheye kuhaba kuko mu Burundi umenyereye igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu ciza kiryoshye kubamwe harimo klima zose hariya anye byarakoroheye kuhaba ego byanyohera cyane bavuga yuko muri Dubai novuga yuko ni igihugu umbabare gatoyi ndiko ndamubaza muri vie privé gatoyi ni igihugu ngo amazi yahagoye ngo amazi arazimvye ya ahubwo amazi ni menshi kandi apana nk'ayo iwacu twe tunamwe igikombe n'amakinju udugopo nyene dutandukanye nico gituma wacyuza ninzo bitagase oya ariko tuvuga yuko uzosubirayo vuba cyane waravuye Burundi ntago uzasubirayo mbo nzosubirayo kubera urugendo rwacaye rurerure yego nimba atari ibanga hariya wakora iduki kugira abantu nyene bashobore kumenya ati Fieto wacu Fifi ni mukari kwa ibi na ibi bituka maivu nakora kati akazi kagenda fresh cyane kuri uwo munsi uri kurakina na Gasore uri kurakina na Bayasoni uri kurakina ndetse n'abandi batandukanye babera muhira urabona yuko ivyo ukina cyane ivyo ukora nk'akazi baravyishimiye muhira babyishimira cyane rero cansanga rero na mama wanje amukunda Gasore akunda ibyakina urumva byaciye binywerereza cyane mama warakunda Gasore yego kandi si mama gusa arazi benshi baramukunda gusa Gasore bishitse mama wakagusaba ati ukundane na Gasore azamubera umukwe mama wawe vyakira gute Gasore ni brother vyoshika ni brother ndavyumva kuntu kumukina mama wawe vyakira gute basi bishitse yoryoherwa tu akavuga ati ndarose umukwe nkunda no comment ngaho namaze kukubwira gusa urya ni brother dubwire ibintu bibiri canke bitatu bituma wumva wo kwiyumvamo Gasore akaba nk'umu brother wawe ibintu vyatumye umufata nk'umu brother kuko umuntu umaze kumwita umu brother haba hariho ibintu biba vyatumye umwita umu brother arama impanuro ijambere ngize ikintu ubona kitameze neza n'umuntu ategerezwa kumamagara akampanura akambwirira inzira uri kujamwo si nziza ivyo ukora ni nuko niyo mpamvu ndamufata nka brother wanje yego kubera ivyo akubwira ivyo ukora bigende fresh kandi bikagenda bien cyo gituma umufata nka brother wawe ariko kwitwa umusheri wawe bisaba ikintu nturi inkumi nawe ntari umusore ibintu bikaca bigenda fresh oya ivyo nivyo uri kuriyumvira yego turakubona muri mekanishe ariko kenshi abakinyi ba filime babifuza kwandika nabo filime mbega tuzabona filime yanditswe nawe umunsi wa jewe ndacabitegura nzobabwira ariko tuvyitege yego usiga ufise abakunzi bagukunda cyane kubera gukina neza canke abakunzi banyu bafite kuva kera mbo ndabafise nyene kubera nari ndabafise kuva kera mugare rubaje bongereze ka benshi ikibazo cyenda kubaza cyane cyane twebwe mu Burundi dukoresha ama réseaux sociaux canke ama YouTube abantu bari hanze baradukurikirana cyane na cyane cyane bari abigeme baba bariko barakora ubuzi bwo hanze wowe uri hanze nice kinyamakuru wakunda gukurikirana canke nabahe abantu wakunda gukurikirana cyane kuruta abandi mboje nakunda gukurikirana amakomedi kenshi kubera nivyo nkunda urumva nakunda gukurikirana amakomedi nkaraba ingene abantu bakina urumva
mbona byinshi gusa nakurikirana mu Burundi yego ubuzima bwo hanze y'igihugu ku bakobwa barakunda kubavuga ko ibitari byo na cyane cyane yuko je ntabishigikiye ivyo bavuga ko bakavuga ati abigeme bagiye gukora hanze babatwawe n'ibindi bintu atari byo gukoresha amaboko ugasanga bamwe barakoze bo ibi bituma imico y'ikirundi yacu ija hasi ariko je sindi puru nabo yabo babivuga wewe iyo umaze kuronka iyo message uri mu bihugu byo hanze cyane ukaronka umuntu akwandikira kubwira ivyo onye wavyakira gutega amabuye mbo je ndavyakira nyene nk'ibisanzwe kubera nta muntu atabaho kwisa atavuga urazi n'umuhungu yamaze gusafira nawe nyene baramuvuga urumva rero je ca ndabifata nk'ibisanzwe kubera mbanzi yuko ngiye gukoresha amaboko yanje yego mbega kuba bivuga bobo twobaha ihe message kugira na cyane cyane bareka kutudugira ku basista bacu bari hanze bari kubirondera ubuzima je ndabashigikiye rondera kanoti hama muze mutera imbere mumere fresh nka fifi ngasi gafise inzobe nk'ibido iri hamande yanje kandi uraberewe fifi merci warubizi wambaye n'agapira kazimvye wabimenye gute Vito agapira karazimvye ngo ndatuzi gatari none sito watsa gufungura ryari ko turi mu kiganiro cyaho ibayiti ntuzenya kandi ushaka ukwitamwe bugaruka nyene oya uko nyene kiretse ubikaranga naye baza ko bitojyo kiretse ukaranze n'amavuta bavuga inda yakira ivyo yihaye were biboneka ko bijya uko nyene je hano ubwo ashizemo umunyu shonje asonga ubugari nkaca nkubita uko nyene ata amavuta arimo oya none ushonje inda yakirega ivyo yihaye sinzi nka nk'uwose nzi ukagenda ahantu ukabura ivyo ufungura agaca baguha umusosi w'itomati niho wumira uko nyene oya je no ukubita je navyo no kukurara ni nkoko n'inyama tena ni nyingi usio kamoja ni nyingi tusha ziona wazibonye ni nyinshi reka numvirize reka tumviriza n'amatwi uno munsi ngenda ndi ivyande bakunzi ba Star TV no munsi turasangira ivyande wewe mburi hafi rero umukunzi wa Star TV fata ingendesho yawe undondere kuri telefone uzahondi kugira dusangire kugira bimere fresh mabujura ryo kubona tuko turakorana ikiganiro ego okay nshaka utujambo tubiri canke message zibiri ushobora kurungikira abakunzi ba Star TV bankurikirana canke bari kubakurikirana kino kiganiro na cyane cyane ko hariho abakurikirana filme mekanishe urakaze mabuja ushaka message zibiri urungikira abakunzi bacu kuko bawifuza gutera imbere ari byo bawifuza ko bagufasha ari byo bawifuza gushikako ubishikanyweko nabo bakunzi ba Star TV bakunzi ba Star TV mwo gushishikara kudukurikirana kuri mekanisi kubera mekanisi nyene atari abafanzi nyene bakurikiriye ivyo dukora nitwotera imbere ariko nabo nyene babirabe nyene ntibibagire kugenda kugira subscribe share badukurikirane kubera ivyo dukina neza nabo nyene babibona ama bakozi ba Star TV turabakunda cyane ankuhoza umuntu muri commentaire kandi akavuga ati niki gituma udukunda twego bakunzi ba Star TV wacu mwishura gute ndakunda ko yadukurikirana yego wambaye akantu mu menyo bakita gute sinzi ubona wakambaye gusa aka mbona nakambaye gusa no ku maguru ndabona wambaye akaboro keza cyane kariko ndiko ndakaraba bukebuke kariko no dusaraba utunyenyeri bakita gutaka no waje kurabya incho kurabya ni keza bakita gute aka agasheneti no kora agasheneti abantu barabakunda kuvuga ngo bakita ngo agahamagara ngo namba ari ngo abahungu oya ibyo gusa abantu bavuga mu gashuko hari utundi bambara ngaha tujyana tuba tumwe bambara aha batwita gute tujya je ntatonze udutuma mworo ntatonze n'abasista kweri yanyi je ntatonze mbega abantu bariko baradukurikirana ututo tubambara ngaha abigemeye abasista bacu dukora iki icyo wandika muri commentaire kubera twebira twe karatunani ico gakora we nako wambaye ngaha oya je sinakoze ko n'amakosa nako nambaye je umuntu wawe yoca shavura ari namaze ubwira ivyo onya nawe uhari no comment nta muntu azuko neza nkuko afise mbega n'ikigudi afise nico kigudi ku mutwe abuzo umuntu nyene rabo basaba raba nyene hariya nyene ndasabye uhindukire vraiment turabe basuko abakunzi ba Star TV batubone bakubone neza bye wewe nona neza no shaka nicere gute shira kuguru nga nuko nyene we igiza nga kuguru urabe hariya kugira bakubone bye ubu niwe bita Fifi la Fifi la mécanicienne
araba hariya basi muri kamera none cameraman uramubona Tushaka bakubone bien kubera kuvuga bambonye no shaka bambone gute bakubona ngaho ku kuboko bambonye ushaka bambone gute umwige magi nkoko derendi a dimanche wabonye sasa pako garso hapa tunaweza tukaishi naye ni bakiri hapa leo wako tushobora kurarana muri shamba barahari kandi benshi n'indwi yose mwondeka nkaguma ngaho agenda kano gakoko gaheze ako sindwi tuzokajya gari no munsi so si honyene ukuntu ingana bakunzi ba Star TV rero nkuko namanda babwira yo tuba tuko turakoresha ni IGC novuga ati ni Gasore company cameraman siko nyene Ismail company comedy IGC Ismail company comedy Ismail Gasore company comedy yes of course ni IGC rena naje koresha no mwigeme kugira tubandanye gutezanya imbere na cyane cyane muri gwa rukundo uwasanzwe akina muri mekanisha numwigeme azi gukina nico gituma navuze ati reka ndamutere muhira kumbure tuza kurana ikiganiro home sinamuvumba ariko namubwiye ati ndaza kuza tuza kurana ikiganiro home teka umusosi ukwiye kugira dusangire tuje gushigikira rero IGC cyangwa dushigikire Gasore Ismail kuri channel yiwe haraca ko iyi filme novuga yuko iri kwirabica bigacika ni filme imeze neza cyane mekanishe tugeze kure ni wahera ku ntango karaba maka kumpera biraza kugenda fresh mabuje je nshaka mfatire guca umwe nanje nkora kazi mumpa amazi nkarabe ndawe amazi nkarabe ndagoma ngira nanjye nkora kazi ega mwava papa bavuga ati iyo ushaka kujya urabikorera niba hanyuma cyamvuga ati nukuntu nagufashe tukanye oya nuza kubiga kubera ubikoreye mviriza je nshaka kumbaza ibibazo nanjye ndiko ndakora ni bazo nabaki mbaza ibibazo ushaka batira guce katanga hagati guce sawa baza rero ibibazo kata binini urungana guce sawa baza rero ibibazo ndakubaza urajogopa mbaza ikibazo cyose ushaka ndakubaze ngo Starboy dusanzwe tumenyereye ari umujournaliste ari umuntu akunda kuvumbura mbwa je ntiwamvumbuye none wowe urazi guteka ndabizi cyane nurabona ndiko ndasonga ubugari izi nkoko izi nyama ni uza kuziteka mbiza nyene nakubona urako natamwe gutonora ibitunguru muganda kuraba ntuzi dokore aya asita doko sema tuzihesabi sizihesabi ko mwanaume sawa utasikangaje mbona kwitamwe intuzenya amavuta acha nkubitamwe ni gitunguru hama wenda maza kuziteka mu makoto kwanze ndazumukije cyenda zishira ahantu nyene nko muri ino bashi hama zumuke fresh hama igikwirikira cyamfata mfata ino safuriya cyenda yishira ku ziko shiremwe amavuta shishiramo n'ibitunguru shishiramo ni tomati zishe zirabure apana babandi bigisha bwabusosi butukura isosi tukura abari ya feki ndayirabuza tomati ikirabura ikamata ari ya musafuriya niho mbona ko iba yahiye itanguye kumata ari ya musafuriya munsi hama nkacishiramo izi nyama zanyu nkazireka zikatogosha nta sauce tomate ushiramo manza gushiramo izi kwanza hama nkashishamo na sauce tomate kwanza zikazigirana nyene zikamera nk'izizigiye mugari wabyibagiye kubivuga cyane nengire naje ko ntari nkumi ibitunguru sumu nabyo n'ibitunguru sumu rashi rega je nabirungo navyuzi rero guteka je numva ko ndabizi hama mugabo birariyika ko ndabara ntizigire ko ndabiteka byose oya nizirazigiye hamizi nazo ntimugume muraba mutakura kwa macho bakunze ya sati hamizi ira kurabiza kanone izo ko ari inkoko zibanze kamye amazi izo ntizokama kwera arimwe ibinure ingenda guhindukirize basi hindukiza kugira izi nazo ucuziteka gute izo honye ni yare Erega hariho n'abateka bagakwitamwa amasosi no kumenga ari nyinshi nitwo zigabanya basi oya nakubyo no musiko ndarangaha kandi ndiko ndazikorera bavuga ati mukoza hembwa n'impembo rero ngaha munyimye ca ndabitwara ati je nakoze ntibampaye sawa nge turindire turabivuza guteka mbaza nawe ndarusha ngira ndakwake micro yanje mbaza nawe ngira ndakubatse kuva vuko uramaze kubikora ugirani uramaze kubikora gukora ibiki bijya nyene
Ibya je ntavyonzi. Mpereza mikoro yanje. Yes bakunzi ba Star TV. Murabona ko ari ibintu bimeze fresh ndazi gutonora igiti. Gukata igitunguru. Ntavyuzi. Ndabizi ubwisha ukuri. Umuhaya ngana. Ndabinge nabigaye. Ye babawe n'amababi. Uko biri kose 20 kwijana. Urazi gituma nto ico gitunguru. Kugira nyine izi nyama ni mwanyima cyo mvuga ati nazitetse ko cyanabereka video. Ati mama Fifi, mama la Fifi. Je nakoze akazi mugabo nta nubwo bampaye. Ntushobora kukwima. Kandi ni wakoze ngo kubera uje. Oya. La Fifi mu majambo make urashobora kunyishura amajambo urubatse cyangwa uracyari umujene nyene. Jesi nubatse. Ariko uravyifuza. Niyo reka ko vyifuza. Ushaka ntware? None ndakugurukana nyene. Bazi bindi. Bizobe byari bazi. Je urazi gituma ndakubajije uko. Shaka urani no nkoko nza kuva ngahandiye naho utarayima. Shaka umunsi wa mariage ndayikuzanire nanje. Uzoyinzane imeze gute? Ndayikuta nk'umuceri hari indani. Saha inge naje nzokubwira umunsi nzogira mariage yizane. Nanje ndimukuyigira. Nawe muzo nyibagire gusa kumpanuzeye nyamshasha. Nzogutumira. Sana je nzogutumira kuri wanje. Okay abakunzi ba Star TV nubwo yuko twayaze byinshi bitandukanye na cyane cyane tuje gushikira IGC Ismaili Gasore company comedy tujere kubashigikira dushigikire no mwigeme Fifi twakoze home tuje gushigikira rero IGC kugira ibandanye gutera imbere na cyane cyane filme mekanisye riko kandi twandanye kuyikurikirana mu bandanye no gukurikirana ibiganiro bica kuri Star TV 257 use n'usozera mabuja hama ntituzoba dusoze kuri micro na kamera imisosi kugira itekwe inyaruka kugira dufungure siko turafashanya kubera inyaruke ahantu wambaye ibagi bahita gute sinzi nanje ntavyonzi sa n'usozera rero kugira dusozera ikiganiro cyacu hama twandanye duteka kugira twifungure twirira umusosi dusoze bo bakunzi ba Starboy turabakunda mushikari muturaba kwanza mudukurikirana kuri mekanisye mekanisye unyabasha igomba ishuhe rero irute ngaho onye okay imana iguhezagire rero mabuja namwe kandi nawe bandanye gutera imbere ukore n'inguvu nyinshi ndifuza yuko ejo nzokubona uruta abo dufise uno munsi babigeme bari kubikora neza cyane merci umwige mubona ariko arakora neza cyane kuruta abandi mu Burundi ninde kuri wewe ni bose ni benshi ubukunda ubona yuko abikora neza uwo nkunda barahari ni benshi utinye kubavuga oya unagopa beef apana abakobwa ngo nimwemerana ni benshi barazi abakobwa ngo ikibazo ngo bafise umuntu ashobora kwemera mugenzi we ko ashoboye je sinzi byo ntibyonzi okay imana iguhezagire rero namwe okay bakunzi b'ikiganiro home ni Mr Home nari namaze naje ndi Mr Home no munsi naje nambaye n'amarori kugira nekebye nakotse nikanje mu maso aca tukura amareka renda ndabwire ko ndabakunda cyane gose kino kiganiro ni wakiboneze kudufasha gukora share partage imeze neza cyane gose muri gwa rukundo nyene na wa munezero kurasa bone kugira bandanye kurikirana ibiganiro bica kuri Star TV ndakubwira ko ndagukunda ushobora kuba utangwe kuraba Star TV no munsi kiganiro cyo no munsi cyangwa ugasanga waravye ikiganiro cha Star TV gwera kiganiro kigira 50 subira inyuma urabe bijya biganiro vyose utaravye kugira ubandanye kunshigikira ubandanye kumfasha kandi urabe ikiganiro DDB alafe bisigura ku ntango gushika kuherezo aho niwo ubumfashije nka Star Boy cyangwa nka Star TV imana ibahezagire cyane anahebin towaje ndabakunda cyane gose bye bye